Impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe n'ukuri iteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umuma n'ukuri iteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanje uravyemeza ko wera ni wewe. Mfite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe n'ukuri iteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umuma n'ukuri iteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanje uravyemeza ko wera hari impamvu intera guca bugufi wankomereje umutima ucitse intege wumvise ijwi ryanjye n'ukuri umutima wanje uravyemeza ndabaramukije cyane bakunzi ba Africart Gospel TV kuri microne ihwize Cedric nkaba uyu munsi ngiye kubana n'abantu bamwe mu bakoresha impano zabo mu kuririmba no mu guhimbaza Imana. Ni MIIRACLE SOUND, ni groupe iririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Nibo tugiye kubana hama cino gusaba bwa mbere ko dutangura no gusaba make sure ko maze kugira d'abord subscribe. Rero ntatevye kandi ndabakire kuri micro za Africart Gospel TV. Reka mpere uburyo bwanje. Ndabaramukije. Natwe turabaramukije. Ndabaramukije namwe. Turabaramukije cyane. Namwe ngene ndabaramukije. Turabaramukije cyane. Dusubire n'inyuma gatoya. Shaka kwidondora abakunzi ba Africart Gospel TV. Wongere ubaramutse. Jewe amazina yanje ni Impamvu abandi umwana w'Imana. Okay. Aimable muri MIIRACLE SOUND ajejiki. Ndi umwe mu barongozi ba MIIRACLE SOUND. Okay. Ngaruke kandi namwe kuri mugenzi wacu nga akazina kanyu wongere baramutse. Ndaramukije abantu banyi ba Africa Gospel TV. Amazina yanje ni Deni Habarimana. Okay. Namwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Kenny Ndayishimiye. Sanzwe ndi mu MIIRACLE SOUND.
tugire ko ujeje iki muri Miracle Sound. Wasanzwe njeje muri Miracle Sound ndi mukuru w'abaririmbyi muri Miracle Sound. Namwe Deni ndabagaruke gatoya. Je muri Miracle Sound ndi umuhanuzi nkaba ndi na visionnaire w'igikogwa. Okay. Mwamaze kuba turi kumwe na Miracle Sound. Reka ntangurire kurumwa ari mu barongozi ba Miracle Sound. Miracle Sound dufate par exemple nk'uricaye nk'ahantu bacavuga ati Miracle Sound, nk'umuntu atazi Miracle Sound ushobora kumubwira gute majambo ake Miracle Sound? Murakoze cyane ku kibazo. Miracle Sound ni igikogwa cagurutse mu mutima wo guhimbaza Imana mu kuri no mu mpemu, aho igihe gihaguruka nkuko Imana yahaye iyerekwa mu visionnaire. Cari igihe abantu bariko barivanga, cari igihe abahimbaza b'ukuri bari batanguye kuja mu mutima wa competition canke ndetse bakaja kwizingabira Imana yabahaye kandi baravuze ubwa kabiri bakaja gukoresha zino ngabire mu makaraoke mu bintu vy'isi. Rero Imana imushira kuno mutwaro, ariko mugabo mu nyuma carahavuye caguka cane. Uguhimbaza Imana buriya si ntibihagaze gusa mu ndirimbo mu kuririmba gusa, ariko n'ubuzima bw'umukristo yavuze ubwa kabiri. Aho nyitaza kwashika mu kanya gatoya. Miracle Sound turumvise irabayeho, cyagenze gute? Mbega n'indaza n'iciyumviro hama nkuko twabonye muri benshi bigira gute kwamushoye kugwira, cyagenze gute? Miracle Sound kugira haboneke iciyumviro, ndibuka ko nkuko mugenzi wacu yaragivuze, ni kuvuga habayeho kumva ko hariho umutima wo guhimbaza utari kuragaragara mu bana b'Imana. Hama twiyumvira iciyumviro, cyangwa ngumva ko tugishira mu ngiro, naho havuye igikogwa. Hama hari ikindi bagije ngo kugira mube benshi, byagenze gute? Mu bisanzwe ngaha benshi ntibanaje, tuko dukorana n'abantu bake uno munsi, ariko turi benshi cyane gose kuko Miracle Sound ntiri muri Musaga gusa. Rero ni kuvuga turi benshi cyane gusumbya muriko murabona. Tugira kabanyasha kutubwira ayandi mashami sinzi ka ruguru canke ari ngabi bimeze gute? Okay, murakoze. Miracle Sound turafise ishami riri mu Kanyosha ikorera kuri Petit Seminaire. Turafise Miracle Sound iri Uganda. Turafise Miracle Sound ishami riri Canada. Ariko siege yayo ni ngaha ku Musaga. Nukuvuga ko kweki mwahise munone kudispatcha, donc kwitandukanya. Urabona nko par exemple abari mu Kanyosha aho murashaka kubonana, dufate bose abo hanze turabashizemo kwa abo hanze birumvikana ko bashe kujabuka. Kubera iki mwahise mu kwigabura kamaze umukuru wacu? Murakoze cyane ku kibazo. Ubundi twokorera hamwe, ariko kugira ngo uyu mutima waguke, kandi murazi ko n'imyanya itaba yoroshe, ni twaciye twiyumvira ko bamwe twokorera aha abandi hariya, kugira ngo no mutima waguke cyane kandi no kugira ngo dushikire benshi. Murakoze. Mugitangura mwasengera hamwe byari bimeze gute? Ubundi nuko tutari twabivuze, twese ntidusangije amashengero, ariko dusangije rino hereko gusa. Byaraboroheye none, byaraboroheye donc umuntu ntimusengera hamwe, umwari hari undi ari hari juste kubegeranya, byaraboroheye. Ni igikogwa nyene kiba kitoroshe, ariko muga ab'Imana iba yaratoranije ku bwacu biba vyoroshe. Umuntu arapartage umutima, kandi hamwe n'ivyo ntidukorera mu kuririmba gusa, nari nabivuze, turasohoka tukagira n'amasortie d'évangélisation, tugashikira abantu hanyuma tukabigisha. Burya uko babiri kose cyane cyane ku mwana w'Imana hari ico nita urufatiro, donc ashobora gusanga pare umwana w'Imana uko biri kose ko ijambo ry'Imana ni cirori twese wiraba mu kibona. No kuvuga ko akora ko wacu wose ufise base n'ijambo ry'Imana. Miracle Sound irafise verset biblique igenderako. Yego cyane. Ni Yesaya 6:8 ndatumande ninde tugira maze
ijambo ry'Imana ravuga ngo ndatuma nde ninde yo tubwira ngo maze nanje ndahaguruka ndavuga nti ndi hano mwami nabe ari jewe utuma. nk'aba Miracle Sound reka umwe wese nibaza ko ishobora kuri yuko urakora igikorwa par exemple nk'ubu uriko urakora uje ma repetition ukumva ijambo ry'Imana aje kutubwira donc iryo urufatira mufise nikiye kintu kuko turazi ko ijambo ry'Imana ricirore nikiye kintu cubona muri wewe mu gihe uje muri ma repetition ufise n'iryo jambo ry'urufatiro ugenderako. Iyo twumvise iryo jambo canke nkaryumva je kurande rwanje ni kuvuga mba ndiko ndabona yuko ivyo ndimwo uwo mwanya canke aho ndi uwo mwanya atariho Imana gusa inkeneye ahubwo Imana inkeneye kure cane gose kuko nimba hari ijambo ngo ninde ntuma suko intuma ngaha gusa ahubwo nuko iriko intuma kure cane. Okay, dufashe ugire ku kibazo n'icaka indi nyene. Hama aje ko nocishura igihe cyose nonze kugira ngo nkore iwacu umwami muri Miracle Sound nk'uwaca mu repetition. Ikintu ca mbere nuko bafise umutima w'Imana muri jewe. Ariko ndaviza ubuzima kanaka nkeneye gushika ko muri bw'inkema kuko vyose bifatiye muri bw'inkema kuko nimba ari gushika kure hariho ndizimiza neza ko ijambo nza kuhakura hari ikintu biza kubaka muri jewe mugira ngo ushobore kubona ibiri kuri Imana ibikira mu maganiro. Murakoze. Okay. Ndasaka jambo numva umengo mwofasha ko muri abantu bari nibaza guhimbaza no gutazira Imana. Wabicishemo gato tugitangura ariko umengo nakunyara kije gufata. Shaka unsigurire akajambo gatoya guhimbaza. Guhimbaza ni iki kuri wewe? Donc mwose afise kunoza kucishura. Murakoze cyane. Bamwe guhimbaza bariyumvira ko ari kuririmba gusa nkuko mbivuze ariko guhimbaza ntabwo bihagaze mu kuririmba ahubwo n'ubuzima umukristo abamwe uhimbara Imana. Je nkunda kuvuga ntiki nkunda kuvuga ngo iyo ubuzima bwanje bubaye transformé umwami wacu arahimbazwa rero mu guhimbaza Imana. Iyo ku kazi mu mashuri muri quartier iyo bahindutse quartier yose ibaho ifise umutima uhimbaza Imana umva barahimbaza Imana nico nje niyo siguro ndabiha. Okay, tufaze mugenzi wacu ubandaniza ko canke ugicongerako? Je ndumva yabivuze neza ariko reka nongera kaka kantu guhimbaza Imana nkuko abivuze benshi ari gihe bibaza ngo no gusohora ijwi gusa by'ukuri gusohora ijwi birimwo mu guhimbaza ariko sibwo buzima bwo guhimbaza. Ubuzima bwo guhimbaza ni kuvuga n'ubuzima bw'umuntu yahindutse rero umuntu ahinduka gute? Umuntu ahinduka mu gihe yakiriye rero nshobora guhimbaza umuntu agahinduka, nshobora kumubwira ijambo ry'Imana umuntu agahinduka aho ndiko ndahimbaza. Rero guhimbaza biri mu ijambo guhimbara. Mu gihe ndiko ndahimbara Imana kuvuga ndiko ndahimbaza ikintu cyose rero ndiko ndakora mpimbara Imana ndiko ndahimbaza Imana. Imana ibahezagire. Numva kano kanjemo uvuze ico onye ho bari itandukana ryo guhimbaza no kuririmba katubaza umuririmbyi ngaha. Murakoze cyane muri ico kibazo. Hama isiguro ndabiha mvuze kuririmba navuga ko abantu bose bararirimba ko umuntu wese afise ijwi ryo kuririmba. Rero ngiye kuco guhimbaza naco guhimbaza ni igikorwa kibereye mu mutima w'umuntu, nikorwa c'impwemu, ibintu biva indani, ibintu ushobora gukora kugira ngo uhamashimwe Imana avuye indani mu mutima. Uko uyu muntu ariko araririmba n'ijwi gusa biratandukanye no guhimbaza kubera ko urashobora kuririmba ibintu utitayeho kandi urashobora kuvuga ibintu utaze wumvise. Mugabo guhimbaza ni kwa kiva indani mu mutima w'umuntu ugahimbaza Imana uzi. Nico kintu gitandukanye uko n'ubuzima uri kuratanga uri kuvuga icumwami ari ku buzima bwawe uri kuvuga ubukuru bwa data biva indani mu mutima. Ico navuga ko bitandukaniye ko no kuririmba. Murakoze. ubaye harubuzima
ubuzima kuko aho ugendera ijuru kuko aho ubaye mwabiwe hari ubuzima kuko aho ugendera ijuru niho nimore 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 amashimwe nayawe mana we utuyahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza amashimwe nayawe we utuyahirengeye hagati bihora hagati y'ibinyabugingo bihora gutazirwa n'ukwawe mana hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza hagati turaguhimbaza mwami we mwamaze turi kumwe na Miracle Sound tukatuje cyane ku bikorwa nari nabajanye gato y'ahantu ariko nshaka tuje ku bikorwa vyanyu rero Miracle Sound baramaze gusohora indirimbo Miracle Sound nta ndirimbo turasohora ariko turiko turitegura misi tari myinshi cyane ngira tuzobajya tugira kabanye ni imigambi ya hafi donc imigambi ya Miracle Sound ya hafi imigambi ya Miracle Sound ya hafi ni yihe nkuko twatanguye tubivuga tuzana umutima wo guhimbaza Imana turahari kugira ngo duforome abantu apana gusa kukuririmba kuri performance nyene y'amajwi y'ukuririmba ariko guhimbaza biva ibwina ico nico cambere kiri hafi hanyuma ikindi nuko dushikana abantu kuri Kristo kuko twarabihamagariwe ibindi navyo turafise yuko hariho abantu usanga baba batishoboye bajya bakiri bato bidakunda ko iwabo ata amafaranga menshi bafise ngo bashoboye kuja za maternelle gardienne twarifuje kandi twarabikoze harashika igihe birahagarara ariko n'ubu turashaka gusubira kubigarura ko twobafasha tukabigisha kugira ngo baje mu wa mbere bari kuri même niveau n'abandi ku by'umuziki naho umugambi ya hafi yo gusohora indirimbo kuja muri studio donc ngo mumenyekana niko navuga ko irevre murakora ibikorwa ariko mushobora gusohora indirimbo benshi barayumva komsa gusanga muragize indi visibility niko navuga ibikorwa bya hafi byerekeye muziki rakoze cyane ibikorwa bya hafi byerekeye muziki tumaze igihe turakora nubwo tutarasohora indirimbo twe nitwitayeho kwanza gusohora indirimbo ahubwo twitayeho kwanza gutegura abantu bo gusohora indirimbo ni kuvuga usivye nababwiye tugitangura twakoze kwanza guforma abantu umutima wo guhimbaza Imana yagisiguye keni neza apana kuririmba ivyo twumva umutima wo guhimbaza uva ibwina rero nico ikuko hanini twatanguye gukora kandi benshi twari bikora kuko kuva tuko turafasha abantu mu mashenga atandukanye by'ukuri umutima wo guhimbaza uramaze kwigaragaza rero impande yo ngaho turafise ibikogwa byinshi bijanye n'ivy'umuziki turafise ibikogwa tuko turashaka gukwiza
muzike ama instruments yiwacu kugira bitworohere kuko turashaka gukora ku matere hama turashaka kuja muri studio yari yakivuze hama turifuza yuko apare yo kuja muri studio turifuza yuko dukora n'ibindi vyerekeye umuziki ibyo muzobona mu minsi iri imbere itari myinshi tugira kaho nyene twitege gishasha ryane bo en fait nico tubanda babwiye ati mu minsi atari myinshi canke sinobabwira igihe ariko ndazi ko muzogenda murabana uko ndazi ko mugenda mumenya makuru menshi muzogenda murabimenya byinshi tuzobabwira ariko ubu ntitwogira nawe no twaba turiko turashikuza ariko vuba atari kera cyane hariho ibintu tugomba gukora navuze ama instruments ni kuvuga ama instruments haba harimo ibintu byinshi rero ndifuza ko tuzobabwira hageze sawa numvise ko muri reserve ukuntu ariko nize tuzobandize ko tuzotura mbere mu kuronka ibikorwa byanyu bishasha ariko ukurakora ikintu cyose haba mu buzima busanzwe atari no guhimbaza Imana cyane mu kuvuga by'Imana haraba ama obstacle haraba ama challenges menshi nizengwane Miracle Sound ikunda guhura nazo canke en general aba worshipers nizengwane mukunda guhura nazo murakoze cyane ingorane duhura nazo bon ubundi nta bikoresho dufise ama instruments de musique dufise kandi urabizi ko cyane abaririmbyi turakunda canke barakunda gukoresha ivyuma ntavyo turaronka vy'iwacu turafise nyene gitara ariko mugabo nkuko yabivuze mugenzanje vuba turiko turabihiga tuzobironka reka mpijambo mwene data hajya narasha ku mwongerere okay en fait ibyo duhura nabyo ntibibura kuko ndibuka tugitangura uno mutima wa kino gikogwa twahuye n'ibintu byinshi urabona twavuze ko dukoranira hamwe amashingiro atandukanye ntuze ya mbere numva ntazibagira twatanguye kugira intambara z'abakozi b'Imana amashingiro atandukanye dutwaye abantu kuko mbo wacu usanga iminsi tuko turakorerako ni kuvuga iri kirahura rimwe n'imisi y'abakozi b'Imana canke y'amashengero kuko twako dukorana n'abantu z'amashengero atandukanye ariko twaracujuje kebuke ko benshi narabagendera tukaganira hama nza gushira ku minsi tudasanzwe nabo bakorerako mugabo harabaye intambara zidasanzwe ucu vyumva izindi ntambamye yavuze nizo ariko twe ntitwozita intambamye kuko ni ibintu bihari kuko ibintu byose ni kuvuga bizira umwanya wabyo ni ibintu bihari twiteze nk'abana b'Imana nimeje ko abazi intambamye cyo tugira ko ibintu bibako haje donc par exemple tukatufatiye ko barabaririmvye dufatiye kuririmba n'abaye abantu baba inspire canke baba donc murabirako kugira ngo mushobore gukora igikorwa cyane cyo guhimbaza Imana bo Jesu nabava mvuga ngo abo ndabirako uwa mbere kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwigane Kristo jewe sinovuga ngo kuko niganye uriya muntu canke ngo ndamurabireko ni kuvuga no bandi ko ndiminimiza kuko jewe iyonja ni kure cyane rero ico jewe ngira cyane ni kuvuga ngira mu nzira ya Kristo bega Kristo yagenda guta bega Kristo ariko yabikora gute hama nkaca ngira nkaca ndamwigana kuko iyo nshaka gushika mvuze ngo nigane muri mvyikanaka canke nigane ntuzekana uwosanga ndiko ndagira munsi we kandi ici Imana ikirampamagarira ari hejuru cyane kumusomvya nuko Imana ibahetse cyane gose reka mwavuze ko mufise amashami donc Canada Uganda ndifuza kumenya connection imeze gute n'abari ngaha mbega ho bariho avantage kuba baragiye namwe muri ngaha bimeze gute katubaza umurongozi murakoze cyane connection hari ni iki nuko nabumvise uyu mutima barumva ko bokwifatanya natwe hanyuma turabaha kuno mutima muri no munsi ubuhinga bwaroroshe turakominikana WhatsApp biroroshe
turavugana ukuntu ibikorwa ino biriko biramera biriko biragenda nuko Imana iriko iradutwara nabo nyene tukabapartager nyene nk'uwo mutima nuko novuga Entreta nabari bavuye nga canke nabari bari hariya nyene b'abarundi par exemple. Murakoze cyane n'abarundi mugabo uwo mutima bawuronkeye hariya cishijemwo uyu yarigeze kujayo mu visionnaire niwe yabapartage. Tumva umengo tumaze kuyaga byinshi bitandukanye ariko ndashaka kumenya navuga gute ni ikihe kintu wobwira aba worshipers donc bagitangura canke n'ababa bageze hejuru ni ikihe kintu wumva ushaka kubapartage? Bo je kintu babwira cyane cyane abagitangura no musi no kuri guhimbaza Imana cyangwa gutazira Imana biri ku rundi rugezo gwiza cane. Ico no bateramwo umutima cyangwa umutima no bahanuko bobikora bataravye ngo naka arikakora uku kuko wewe ni kuvuga ni niki abikore nkawe. Hama ikindi naco numva no bateramwe intege nuko ntibacika intege kuko kenshi usanga benshi bariko barabona ukuntu abandi bariko barakora cyane cyane bariko baririmba sekira agaca abona kumenga umuntu barukanye muri quartier asohoka karimbo kamwe kabaye hiti nawe agashashaka kumenga yogera umuvuduko mugabo niyihangane kuko twebwe tufise igihe cyacu kandi twebwe no kuvuga uko dukora biba bitandukanye n'ivyo bajya bariko barakora ntidushaka ko abantu batumenya ngo dushaka ko icubaro c'Imana kigaragara. Numva umengo nabashimira ariko avant ko turangiza ndifuza umwe canke mwese ufise ijambo ryumva ko nashaka kuva ngaha atavuze canke atavuye kuri micro na hanyu. Murakoze cyane kimwe nuko tubashimiye ego hanyuma ikindi naco nuko twokwankuhaje umuntu wese yizeye umwami Yesu Kristo mu worshiper umuntu wari wese ubundi umuntu wese yavutse ubwa kabiri ahamagarirwa kuworshipinga umwami wacu. Ni igikogwa nkuko yabivuze Keni kiva mu mutima no kuvuga ic'Imana iri no kuvuga ubukuru bw'umwami ntitupfana ivyimpa kuko umengo nje nkayisaba iki kampiki ncamvuga Mana nushima ariko birengeye ivyo kumwe haba kuki yavuga ngo naho umukuku wohene bena mu ruhongore injya imisukoni ntiyame injya namba ariko ngo umutima wanje uzokomeza guhimbaza Imana ya niki numva no partage abandi ndangirizako. Nawe ikintu ca mbere nuko numva ko no babwira cyane cyane abariko baradukurikirana kuri Africa Gospel TV bakunze kutwandikira kenshi ku ma Facebook mukorera he meze gute ni nimero gusa naka nimero muze mutwandikire kuri WhatsApp hama tuzoborienta aho dukorera ari Kanyosha ari ngaha vuba no muri Nord Miracle Sound turashobora gukorerayo kuko namwe baratwandikira. Ibindi navyo bisigaye nuko turabakunda cyane kandi mugire subscribe kuri no channel. Thank you. Okay, nawe tubandanize ko mukuru w'abaririmvyi. Murakoze cyane hama manje kubashimira cyane kubikorwa muko murakora ndabashimira cyane kubona Imana yavyagije muri mwe kugira ngo mushobore gushitsa ubutumwa bwiza kure biciye kuri rezo soso. Ndabashimiye cyane hama ikintu no bwira bahimbaza Imana nuko bo icambere bo kwemera kwiga ijambo ry'umwami kugira ngo bashobore kuvyagizwamo uwo mutima kuko ijambo niryo rero umuntu kugira ngo ashobore kugira umutima wo guhimbaza kuko niwamara kugira umutima wo guhimbaza ibisigaye bizoza. Urashobora gufata responsabilité zawe nk'uko uri worshipper yimbaza mvuze guhimbaza bose bavuga urashobora mu ngeso zawe mu byukora mu jwi ryawe urashobora gufata responsabilité yawe ukamenya kuri umwana w'Imana ukamanza kurondera umutima kanaka ukeneye kugira ngo ushobore gutanga ibintu bizima imbere y'abantu
kugira ngo uzogaragare nka wewe n'ivyo Imana yavyagije ngo bishasha muri wewe. Ibyo nico no sangiza abahimbaza Imana. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane. Numva manje anje navuga ngo merci beaucoup. Mwadushimiye nje sinogenda ntabashimiye. Numva nanje norangiza mvuga ngo kuri micro yari Ihuze Cedric, behind the camera yari Ariel Brown. Ndabashimiye cyane, tuzosubire kandi mu kiganiro nk'iki. Television yanjye ni Africart Gospel TV. Kandi ndarangiza navuga ngo usisahau kufanya subscribe imbere ko turangiza neza. Ndabashimiye cyane kandi. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, nani kama wewe, oh nani kama wewe Baba, nani kama wewe, oh nani kama wewe Jehova, nani kama wewe, oh hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe, hakuna